Hii ni guest house. Hii ni guest house ambapo drone inapiga saa hii mwaima 0h18 minutes. Ni drone wenye wanaiwa guest house. Hii moto iko musalo mwaire grand salle kabisa. Nyumba yote ngambo ya yulu isha bomoka. Ni hivi kabisa. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire muhunde ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi wa dimanche igenekerezo rya 24 Rusama uno mwaka turimo. Muri make kino gitondo novuga yuko ari gitondo tuzinduranye inkuru mbi cyane, inkuru y'abasirikare canke bamwe mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda baraye barashwe ndetse baritaba Imana mu byo tugiye kubabwira. Ariko kandi cyo mwomenya nuko Rubaya baraye barayipirona ku munsi w'ejo kugerekerezo rya 23 rishira irya 24 nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Hari gihe neza neza cy'isaha z'isa 6 z'ijoro n'iminota 18 niho muri Rubaya FRDC yatangura kuhapirona ikoresheje indege zitagira abapilota amadrone ndetse n'amasukoi SE-25. Aya makuru yamaze kuba adushikira 5/5, ari nayo mpamvu nje kugira ngo dushobore kuyasangira. Ndibaza mwatanguye mubona akareresi canke akavideo natanguye ndabashiriramo. Ndaje ndababwira ivyaraye bibaye, ndaje ndababwira ivyaraye vyononekaye hariya muri Rubaya kunyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kurundi ruhande ndababwiye neza yuko mu kiganiro natangwe ndabashiriramwo yuko wazarendo ingabo z'u Burundi bivugwa yuko bamaze kuba binjira ngaha muri Rubaya mu buryo butaboneka cyane, bamaze kwinjira mu buryo butagaragara ngaha muri Rubaya kugira ngo bikunde bashobore gutanguza y'imigwano atakibazo na kimwe, bamwe baturuka inyuma abandi nabo baturuka indani muri Rubaya. Turaje tubabwira kungene muri Rubaya kugera ino saha vyifashe. Ndagusaba kuraba kino kiganiro kuva ku ntango kugera kumera kugira ngo ushobore gutahukirwa, kubera ko turababazwa na babandi batubaza ibibazo tuba twavuze mu kiganiro kubera ko bataba barose bataba bamaze ikiganiro. Renda gusabe nubwo budafise umwanya kugira ngo ushobore kubana natwe mu kino kiganiro. Iminota 10 ntabwo ari myinshi, iminota 10 si myinshi, urashobora kuyihanganira ukayimara muri kino kiganiro. Kandi ndaje ndababwire neza yuko General Byamungu w'ingabo za AFC M23 yishwe mu gitero ca drone nkuko vyamaze kuba bitangazwa na bamwe muri uno muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Novuga yuko ari ibintu byari byarahishijwe bitari byaragiye habona, ariko kugeza ino saha nta uhisha umwotsi. Inzu iriko irasha mu muhari w'inyeshamba z'u Rwanda bamaze kuba bavyemera, ndetse na bamwe mu bavugizi bizinyeshamba bamaze kuba bemera yuko uyu Byamungu Mahesh Bernard atagihumeka umwuka w'abazima. Ariko iyi ni strategy twarayibabwiye neza yuko muri M23 hariko harakora akantu kariko karatuma abatari baki bahasiga ubuzima. Turazovuga ko mwa kino kiganiro, ariko imbere ya vyose unkundire ndagushimire cyane wewe wese dukurikirana aho herereye hose, wowe witanga kugira ngo ubandanye dukurikirana umwanya ku mwanya, wamaze gukora subscribe, wamaze gukora like ndetse na commentaire. Ariko utarakora subscribe bikore kugira ngo dukwize abantu ibihumbi 20. Narabikoze, ndabasaba abantu ibihumbi 10 murabakwiza n'abarenga, ariko kano kanya maginga tuvugana ndabasaba abantu ibihumbi 20 kandi mu gihe gito cyane. Urukundo mwanyeretse ntaho gwagenda, azi neza yuko n'ubu mukiro mfise ko. Rero umunkundire twinjirane muri kino kiganiro tubabwira ukungene ngaha muri Rubaya ibintu vyaraye biracika canke ibintu vyabaye bibi cyane nkuko amakuru yacu yazinduye abitubwira canke amasoko yacu yazinduye ariko arabidutangariza kabisa. Mumve neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zaraye zititiye nkuko amakuru ava ku mirongo y'urugamba bivuga. Aremeza neza yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFC M23 RDF baraye batewe n'ibitero, bacawe baraye bagabwe ko ibitero vy'amadrone
n'indege z'amasukoyi SE-25 hariya muri centre ya Rubaya. Neza na neza abatari bake barahungabanya, abandi bariruka, ariko igihambaye nuko hariho drone yaje ikubita hamwe mu hari hashikaye abarongozi b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ngaha muri Rubaya centre kuri hoteli. Amakuru ava ku mirongo y'urugamba avuga yuko iyo hoteli n'amakuru FARDC yarose yuko ari hoteli yashikiyemwo bamwe mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'imiduga yari isanzwe iparitse aho nyene tuvuga. Ndibaza mwatanguye mubona dukita mu kindi Rwanda mwabonye aka video k'ihoteli kirasha. Irya hoteli yaraye irashwe na FARDC, yaraye irashwe mu buryo bukomeye na coalition ya FARDC. Rero ryabaye ijoro ribi cyane kuri M23, cyabaye igitondo kibi cyane kuri M23 kubera ko amakuru yizewe kandi atabashobora kuja habona nuko bashobora kuba bahahombeye kandi mu buryo bukomeye cyane, kubera ko ibi bitero byari bitero vy'inguvu, byari bitero biboneka neza yuko bifise baje bafise coordonnées cyangwa destination yuko hari abantu badasanzwe, yuko inyeshamba z'u Rwanda zije gukora inama aha muri Rubaya. Kandi munibwe muri Rubaya niho batangarije neza yuko Wiringoma yapfuye. Kano kanya ubu tuvugana iyi Rubaya yongeye kuba Rubaya, yongeye kuraswa bitagisubizwamo kabisa, yongeye kuraswa iyi Rubaya, ndetse irasa hoteli yashikiyemwo bamwe mu bategetsi b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bariko barakora inama mu masaa 6 z'ijoro. Nta wuzi iyo tubonye ibitero nk'ibi canke tuvyumvise M23 ibigiri ireklame canke ibigombi proclame urupfu rw'umwe mu bashefu bakuru b'inyeshamba bayahitanywe n'ibisasu, kubera ko abenshi bapfira mu byo tutazi bagacabura uburyo babitangaza. Rero ubu tuvugana biraboneka neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ziri mu marembera, ndetse tuzakomeza tubatohoreze eske bimeze gute muri Rubaya, bamaze kwinjira, gahunda imeze gute, yifashe gute. Kuba turiko turavugana bari muri Rubaya bavuze yuko mu tuvuganye mu bucagu bavuze yuko bataratangura kuza canke imigwano itaratangura, ariko biboneka neza yuko umwanya n'umwanya imigwano ikomera kandi ku buryo budasanzwe. Imigwano kabisa ngo biraboneka neza yuko igiye gukomera kandi n'inguvu nyinshi cyane ngaha ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Rero sinovuga yuko ibintu bidakomeza kuba bibi cyane, ahubwo ibintu birarushirizaho kuba bibi cyane ugeranije kuraba n'ingine zino ntambara zo ngaha muri Rubaya ziriko ziragenda. Kindi kintu babwira tukiri ngaha muri Rubaya mu nkundire, muri Katogotara amakuru menshi ariko arahavugwa avuga yuko ingabo z'Uburundi ziba zahakoreye operation y'agatangaza yatumye inyeshamba z'u Rwanda zibaza abo biriko birahangana abari bucanke, bavuga ati abantu tuko turahangana ntibabaho nibasanzwe. Munibuke neza muri audio y'amarira nabahaye ku munsi weje, umwe mu bakomanda ba AFC M23 yaravuze ati abantu tuko turahura nabo ntabwo boroshe kabisa, nta nabukebuke nkuko mwavyumvise mu makuru twabashikirije. Ariko tukiri ngaha muri Nord Kivu, ingabo z'u Rwanda RDF aho zari mu gahoteli kari ngaho muri Rubaya, amakuru avuga yuko hoba harimwo muri bamwe mu basirikare batwara abandi aha muri Rubaya. Iri joro ryabaye ribi cyane kuri M23, aho Kanyuka Lawrence umuvugizi w'izinyeshamba z'u Rwanda biboneka neza yuko atigeze aryama, yaraye arasohora amatangazo canke amakete yo kubika canke yo gutaka ngo barashe ngo mubene gihugu. Mbega duce twibaza ati mbega uwo mwene gihugu yogenda kurara mu hoteli ahantu hamaze imisi ariko arabera imigwano, yoba ari umwene gihugu wahehe canke yoba ari umwene gihugu afise ubwenge bungana gute? Nta wamenya neza yuko uwo mwene gihugu ubwenge bwa bukwiye, ariko je ubwenge bukenda buta kuri uyu Lawrence Kanyuka ariko aragerageza kuvuga neza yuko hari abene igihugu barashwe muri kano gahoteli kari muri centre Rubaya. Ariko amakuru yizewe nuko kano gahoteli kari kakiriye inama idasanzwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru nayizewe kandi twamaze kuba tuyaronka 5 kuri 5. Rero novuga yuko musengere abana b'u Rwanda bohereje ngaha muri Rubaya za Kibahi zose murabizi yuko zafashwe na FARDC
ndetse amakuru twabahaye ku munsi w'ejo bavuga neza yuko imirambo yuzuye amabarabara y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, ndetse abantu badashobora kuronka naho baca, ariko nubabwira neza yuko ibintu vyifashe nabi ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda aho hakurya muri Kongo. Ndetse amakuru dukomeza kuronka arerekana neza yuko mu kirombwe c'amabuye y'agaciro muri Rubaya bakubiswe bikomeye, ndetse abasirikare b'u Rwanda benshi bakaba bishwe muri ico gitero gikaze cyakozwe n'ingabo za Kongo hamwe n'abakomando b'abarundi. Abenshi bakomeza kwibaza ati mbega abasirikare b'abarundi bimeze gute, vyifashe gute ku mirongo y'urugamba, ibikorwa byabo bimeze gute? Ariko bimaze imisi ko biragaragara neza yuko abasirikare b'abarundi boba baramaze kuba bishikira hariya muri Nord Kivu. Ama operation adasanzwe turiko turumvamwo abasirikare b'abarundi, siniko ndamena amabanga, ariko baravyemerewe kuba bari ku butaka bwa Kongo. Icabajanye nta muntu n'umwe atakizi. Rero nagenda babwire neza yuko abana basore ba Fedinibe cyangwa abana basore ba General Neva bamaze kuba bishikira hariya muri Nord Kivu kugira ngo bashobore gufatikanya na Wazalendo, bongere bafatikanye na FRDC mu kugwanya inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziri muri biriya bice canke bazomore muri biriya bice. Rero ngaha muri Rubaya ni hamwe u Rwanda yuko ruriba ubutare. Ndafise akayimaje kaho, abantu muza gushaka akayimaje ka Rubaya ndazi ko benshi mutahazi, muze kunyandikira kuri nimero kugira ngo shobore kukabasangiza. Rero ni centre kabisa irimwo ibintu bihambaye, ubutare bwinshi, unovuga yuko kugeza no masaha nubwo hari ubutare canke ibintu byinshi bikaze, ntabwo ibintu biriko biragenda neza, nta nubwo vyifashe neza kuri uru ruhande rw'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke muri coalition ya M23 RDF. Aya niyo makuru rero abaraye mu gahoteli b'inyeshamba kabisa, mambo kwisha baraye babakubise mu buryo bukomeye kabisa. Ndetse none ababwira neza yuko mu ijoro ryakeye des militaires rwandais RDF venus directement au Rwanda installés au Kansayo à Bukavu ont été aperçus après embarquement au port de Bukavu en direction de Goma. Leur mission est déployée vers Masisi afin de sécuriser les mines de Rubaya. Yes, tibaza aya namakuru mba nakuye kubimenyesha makuru bigiye bitandukanye, binyemesha makuru nka bikorera ngaha muri Sud Kivu, menyesha makuru nka za Afro Info zisanzwe zibashikiriza amakuru ari ku mirongo y'urugamba, mbese bikaba ari binyamakuru vyandika mu rurimi rw'igifaransa. Murumva neza yuko muri kino gifaransa banditse bavuze yuko abasirikare b'u Rwanda ba RDF bavuye mu Rwanda bariko baraja muri RDC cyangwa DRC, bari bashinze ibirindiro mu ikambi ya Sayo muri Bukavu. Babonetse bariko burira ubwato ku kivuko ca Bukavu berekeza muri Goma. Igikorwa cyabo nukuja gusubirizwa muri Masisi kugira ngo bakingire ibirombwe vya Rubaya. Ibi ni bimwe nama ndababwiye cyane maze imisi ndababwira yuko inyeshamba z'u Rwanda zivuga ati hako mudukura ngaha mupfuma mutwica twese, kubera ko ntabwo twiteze canke ntabwo twizeye na buke canke dushaka kuhava, bivanye n'ingene igihugu cy'u Rwanda coba gisigaye mu kangaratete canke coba kibuze ahantu cisumamwo. Rero singomba kubarambira kujanye n'izo nkuru za Rubaya. Izi ni suite tuzakuma tubatohoreza cyangwa tuguma tubazanira, ariko reka tugende tubabwire kubijanye n'urupfu rwa Maheshi Bernard bya Mungu yitavye Imana kabisa. Tubabwire ukungene ibintu bimeze n'ingene urupfu rwiwe rumaze kuba ruja ahagaragara magingo aya tuvugana, nubwo vyakomeje kunyegezwa. Ndaje ndababwira uko vyavuzwe, ariko nibisobanura kariko kuri, ariko ntabwo bisobanura kariko kuri, kubera ko bisa nuko ibijanye na generale mukuru Bernard bya Mungu ibijanye n'urupfu rwiwe bikirimwo urujijo. Amakuru mashasha nuko generale mukuru wa M23 Bernard bya Mungu yishwe n'igitero ca drone. Bernard Maheshi bya Mungu
azwi ku izina rya Tiger One, umwe mu bakuru b'intambara batinyitse cyane mu mugwi wa AFC M23. Bivuga ko yapfuye inyuma yo gukomereka mu gitero ca drone nk'uko vyatangajwe n'amasoko asanzwe yegereye uwo mugwi w'abagwanyi wa AFC M23, aho umusirikare umwe wa AFC M23 RDF yavuze ko Byamungu yakomerekejwe bikomeye mu izosi n'ibice vya drone vyaturikiye hafi mu gihe c'imigwano mu buseruko bwa RDC. Ivyo bikaba vyatumye apfa. Urupfu rwiwe ruvuzwe inyuma y'amezi make cyane. Havuzwe kandi uwahoze avugira umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda Wiringoma Lieutenant Colonel. Bongera bavuga bati Byamungu yari yahoze ari colonel mu ngabo za FARDC ariko aza guhungira muri M23 mu mwaka w'2012 mu nyuma yabaye umwe mu bategura ibikorwa vya gisirikare bikomeye cyane mu gusubira gukomera k'umugwi wa AFC M23 muri Kivu ya ruguru mu mwaka w'2022. Kandi Byamungu Hawole Bernard yagirizwa kugira uruhare mu bikorwa bikomeye vyo guhonyanga agateka kazina muntu, harimo ubwicanyi bwabereye aho bitwa muri Kishishe hamwe n'ibitero vyabereye muri Rucuru, Masisi ndetse na Rubaya. Ishirahamwe y'ubumwe bwa Burayi Union Européenne hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika United States of America bari bamufatiye ibihano kubera uruhara rwiwe muri iyo ntambara. Kubura kwiwe kubonwa nk'igihombo gikomeye ku ruhande rwa AFC M23 mu gihe imigwano iguma ikomeza mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Murumva neza yuko Byamungu Hawole yoba yishwe na bimwe mu bisigarira vy'amabombe yatewe, ndetse kimwe kikamwinzira mu izosi, bamwe bavuga mu izosi abandi mu mutwe, bikaza kumuviramwo urupfu. Ndibaza neza yuko ibi muca mu bitahura 5 nyamba koko Byamungu Maheshi Bernard yoba yapfuye canke yitavye Imana. Ibi si ibintu bikwiye kuja ku gatwe ka FARDC gusa. Twarababwiye neza yuko muri M23 ntabwo Byamungu Maheshi Bernard ari muri plani zabo, nta nubwo Colonel Wiringoma nawe ari muri plani zabo. Iyo ndabivuze uko nkunda guca kumvuga ati umwana w'ubwenge yumvira mugwamo gwinshi, umwana w'ubwenge yumvira mugwamo canke mu bwinshi. Nabonye ibinyamakuru bigiye bitandukanye vyagiye vyandika kuri ino nkuru ya Byamungu Maheshi Bernard ku bijanye n'urupfu rwiwe. Yari n'umujenerali akomeye cyane nkuko naye babwiye, aho abandi banyamakuru bariko barandika ati amazina General Byamungu w'ingabo za M23 Rwanda yishwe mu gitero ca drone. Amazina yiwe y'ukuri ni Bernard Maheshi Byamungu, azwi nka Tiger One mu gisirikare ca leta ya Kongo, ariko yagiye kumenyekana mu mwaka wa 2012 nkuko nabibabwiye, amaze kwinjira mu hari w'inyeshamba z'u Rwanda. Mbere aba n'umuntu akomeye cyane mu gutegura no gutunganya ibitero, nk'umuntu yagwanya kino kiroberi akiri muri FARDC, hanyuma aja kugaragara kumwe mu bagwanyi b'umuhari wa AFC M23 muri Kivu y'amajepfo mu mwaka wa 2022. Sinongomba kuvuga vyinshi ngo gusubiramo ivyo mba nababwiye, ariko mumve yuko vyamaze kuba bitangazwa, nubwo ata lettre officielle y'umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda bamaramaye, ntabwo bararishira habona, ariko ndazi neza yuko tuza kumenya ibijanye n'urupfu rwa Maheshi Bernard Byamungu. Rero ndibaza yuko ari gihe ciza cyo kugira ngo ababantu canke abari mu bwoko bw'abahutu ndabivuge mu Kirundi bari muri M23, igihe cabo nico kugira ngo bashobore kubarimbura. Twarababwiye ibijanye no kwica bamwe mu bari hafi ba Corneille Wiringoma plutôt Corneille Nanga. Twarababwiye tuvuga neza yuko uyu Nanga bagiye kumwica canke bagiye kwica abo bigendana bose basanzwe bahuje ubwoko. Ibitwaye babwiye mwibaza no gufina, ndetse ndibuka n'umusisa ngo twekeze kubabwira neza yuko uyu Byamungu Maheshi Bernard atari muri plane z'umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda, nubwo biruko turababwira ati uyu
bena Wiringoma Plutôt na Corneille Nanga aba uko vyagenda kose bategerezwa kuvamo. Ndibaza nivyo muriko murabona uno munsi, ndibaza nta gitangaro canke nta gitangaza y'ivyo muriko murabona uno munsi. Ibi vyose twovuga ngo twaravugishije cyangwa ngo twareretswe, ariko ntababeshe ibi twari twarabibabwiye. Ndazi neza yuko mwari mubizi ndetse mwari mumaze no kubitahura. Rero kubijanye n'urupfu rwiwe nta gitangaro kirimwe. Barashobora kuba bariko barana programa yuko yishwe n'ibisikarira vya drone, mbere ugashanga nibo bamwiyiciye atana drone yigeze imwica. Ibi vyose birashoboka kandi ndibaza ntawo bijajinga parce tuzi plane z'aba bantu, tuzi plane z'aba bantu uburyo bariko barakoramwo ibintu vyabo. Rero je nitwa Cody the Black, iyi ni Cody Empire. Shimire cyane mwebwe mwese mukomeze kudutera iteka, mukomeza gusharinga ibiganiro byacu, mwebwe mwese mukomeza gukora subscribe, mwebwe mwese mukomeza kutwereka urukundo ntangere, mwebwe mwese mukomeza gukomanta ku biganiro byacu, mwebwe mwese mukomeza kuyandikisha kuri rubuga rwanyu ariko rubuga rwacu. Ndabashimira cyane muriko muratwitabira ku buryo budasanzwe, nta nemwe zigara tubata hasi zo kwama turi hafi kugira ngo dusobore kubaha amakuru yizewe kandi y'ukuri kubijanye na Rubaya. Turaza gukomeza tubahigire amakuru yose yizewe kugira ngo mubandanye muje update canke mubandanye mumenya vyinshi biriko birabera hano hakurya ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Ndibaza neza yuko tuzakomeza twibanire tubabwire vyinshi mutarabasha kumenya. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni Cody Empire. Komeza muyandikishe, mugira subscribe, mugira like, mugira mukunda ibiganiro vyacu. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri mairie de la ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.